Mwiriwe neza gwaruka n'abakuze nabo hamwe n'abana bato mwebwe muri ngaha. Ese imigisha ya Yesu Kristo umukundwa umukiza wacu yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje, kandi aduha umugisha k'uyu muhingamo muri iki gikorane no mu gikorane gikwirikira nacyo no mu gikorane cyo mw'ijoro nacyo nyene, kandi aduhe ku mazi y'ijambo ryiwe n'impwemu yiwe, aduhe ku mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu kuri manu y'ijambo ryiwe, agaburire ubugingo bwacu. Muri Amosi ikigabane c'8 umurongo wa 11 mukabandanya haravuga hati, ehe iminsi izoza niko umwami uhoraho agize, nzoteza inzara mu gihugu, ntizoba ari inzara y'ibyo kurya canke inyota y'amazi, ariko izoba ari iyo kumva amajambo yanje jewe uhoraho. Kandi bazonyavuta bakubite ku kiyaga baje ku kindi, bazojarajara bakubite n'iburaruko baje n'iburasirazuba, kugira ngo barongere ijambo ry'uhoraho, yamara ntibazoribona. Kuri uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazorabikwa n'inyota, abarahira ubuyobe bw'i Samariya bati nk'uko Imana yawe uhoraho ewe Dani, kandi bati nk'uko bwa bwirukiro bwawe buraho ewe Berisheba, nabo nyene bazogwaho ntibasubire kuvyuka ukundi. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, ikatwemera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Iki ni igihe cyavuzwe mu buvugishwa, cyahanuwe cy'inzara n'inyota vyo kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko muri buri gihe no muri buri kiringo kinini habayeho inzara n'inyota vyo kumva ijambo ry'Imana rihwanye n'ico gihe no mu ico kiringo kinini. Muri iki gihe cya nyuma nacyo, aho twebwe turiko turaba, turashobora gusubiza amaso inyuma tukabona ahaba hari ijambo ry'Imana, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bw'ibiremwa abantu. Izo mfungurwa zaba ziri mu ntumwa yo muri buri gihe n'intumwa yo muri buri kiringo kinini. Ubutumwa bwa buri kiringo kinini bwazanywe n'intumwa ya buri kiringo nk'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ico kiringo cyose, kandi n'intumwa ya buri gihe gito yaratanga ubwo butumwa, ikabutanga mu gihe yabigenewe kubamwo. Ico nicyo gituma muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 Yesu avuga ku bijanye n'abashumba b'ubwenge babizigirwa. Aravuga mu kigabane cya 24 umurongo wa 42 kugeza ku wa 47 ati, nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako, ariko ibi mubimenye, yabanye n'urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kizoziramwo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise vyose, ni ukuvuga azomugira nk'umuyobozi, nk'umubwiriza mu vyiwe vyose. Iryo ni isezerano riri ngaha rihabwa intumwa iyo ku munsi w'iherezo izoba iriko iratanga imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu gihe cyo kuza k'umwami, mu gihe no mu gushyitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyu mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ari wazoba ari mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, n'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa w'umunyamahigwe, uwo shebuja azoha kugaba ibyiwe vyose. Rero twaragize umumarayika ntumwa wa mbere, umushumba wa mbere w'ubwenge w'umwizigirwa wo mu gihe cya mbere, ariko ico gihe cyaramaze kurengana, kandi mw'ico gihe ntihashikirijwe ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Gutyo rero twagiye turaca mu gihe tuja mu kindi, mu kiringo cy'ubuntu, kandi twava ku ntumwa tuja ku yindi, tuva no ku butumwa bwa buri ntumwa tuja mu bundi butumwa bw'iyindi ntumwa. Uko niko vyagiye biragenda mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo.
kandi Kristo muri mpwemu yera yagumye ariko aragaragarira mu ishengero ry'uva mu gihe uja mu kindi muntu umwe yo muri buri gihe, ariko arahamagara yegeranya abatunzwe bo muri buri gihe, ariko arabaha imvugurwa zo mu buryo bw'impwemu, aziha abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo muri buri gihe. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo, mu gihe hamaze kurengana intambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi Imana ikaba yararungitse abamarayika ntumwa bayo ndwi bo mu bihendwe by'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, turabona ko twashyize mu gihe gito gishasha, ndetse no mu kiringo kinini gishasha, igihe gishasha kitari ico mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi ni n'ikiringo kinini gishasha, ikiringo kinini cy'ubwami. None ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ashyirwa ngaho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami, afise imvugurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo, ahawe umutsima w'ubugingo budashira, ahawe ijambo ry'Imana rihwanye n'ikiringo kinini cy'ubwami n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka? Uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ari ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ariko aratanga izo mvugurwa zo mu buryo bw'impwemu, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uwo ni wagaburira abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu mubiri w'ubanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka muri iki gihe cya nyuma. Kandi iki nicyo gihe ngirakamaro cyane kuruta ibindi bihe byose. Iki ni igihe aho isi yose yiva ikagira ifise inzara yo kumva ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe, kandi abatanga ubutumwa batanga ubutumwa buhwanye n'ibihe byarenganye. Ariko kuri uyu munsi w'iherezo hari kuzoba hariho umugwi w'abatoranijwe n'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, bariko bararonka izo mvugurwa zo mu buryo bw'impwemu biciye mu mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. None iryo hanga ni bande? Ni ihanga ryo muri Amerika Latine na Karayibe. Aho niho Imana ishyira abatoranijwe bayo, kandi turashobora kuvuga yuko ibice 90 birenga ku ijana by'abatoranijwe biri muri icyo kibanza kugira ngo bagire igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi icyo nicyo gituma bahamagagwa bakegeranywa muri iki gihe cya nyuma, begeranyijwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, arizo mvugurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bw'umwe wo mu bana b'Imana. Iyo niyo manu yanyegejwe, yasezeranywe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo w'17, aho tubyigwa ahavuga hati, unesha uri n'ugutwi niyumva icyo mwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Nihe haba hanyegejwe manu mu rusengero? Yabiri mu kibanza cyahera cyane, mu rwavya rwa zahabu. Iryo ni ryo tegeko Imana yahaye Mose na Aroni ko bofata kuri manu yakoroka ivuye mu ijuru. Manu yakorotse ku munsi wa gatandatu. Kuri iyo manu bari gukura ko igice kimwe bakagishyira mu kibanza cyahera cyane. Kuri uwo munsi hakoroka manu y'umunsi wa gatandatu ndetse na manu y'umunsi ugira indwi nawo. Rero Imana yarabategetse ko bashyira mu kibanza cyahera cyane mu isanduku y'isezerano, mu rwabya rwa zahabu, ko bahashyira manu. Kandi iyo niyo manu yanyegejwe, kuko nta muntu n'umwe yashobora kuyibona, kuko mu kibanza cyahera cyane nta wundi muntu n'umwe yashobora kuhinjira uretse Mose. Yarahinjira umunsi uwo ari we wose. Aroni nawe nyene yarahinjira rimwe gusa mu mwaka. Rero turashobora kubona haba hari manu yanyegejwe, n'ingene iyo manu yanyegejwe ya hariya ishushanyo guhishurirwa kw'Imana kukuza kwa kabiri kwa Kristo guhwanye n'iki gihe cya nyuma, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kuko intambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga bishushanya ikibanza cyahera cy'ingoro yubatse Mose n'ingoro Salomo yubatse. Kandi igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka nacyo gishushanya cyangwa gishushanyirijwe mu kibanza cyahera cyane, kandi kubera ko hariya hari mu kibanza cyahera cyane hari manu yanyegejwe, imfungurwa Imana yahaye ihanga ry'Abaheburayo. Ubu naho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka aricyo gishushanijwe mu kibanza cyahera cyane, niho hari manu yanyegejwe, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi izo mfugurwa zo mu buryo bw'impwemu nizo ubwoko bw'ibiremwa abantu bafitiye inzara n'inyota. Imana rero niyo iriko iratugaburira muri iki gihe cya nyuma biciye mu mumarayika ntumwa wayo, ariwe mushumba w'ubwenge wo mwizigirwa wo ku munsi w'iherezo.
ari waduha imfungurwa ku gihe kigeze, imfungurwa zihwanye n'iki gihe cya nyuma, kandi nta wundi muntu n'umwe afite izo mfungurwa, ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo gusa. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, nta kindi gihe na kimwe gifite izo mfungurwa, kuko imfungurwa zo muri buri gihe zaratanzwe n'intumwa ya buri gihe. Rero kugeza ubu izo ntumwa ntizikari z'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko zaraje kandi zaragiye, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo risigaranye gusa umumarayika w'umwami Yesu Kristo ari umuvugishwa n'Imana ntumwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Ni inshuro ya mbere aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rironse umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini, ni inshuro ya mbere, kandi azazanye ubutumwa bw'ikiringo kinini nk'amanu yanyegejwe, nk'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu iz'Imana yari yaranyegeje, yarahishije izibikira batoranijwe bayo muri iki gihe cya nyuma. Izo mfungurwa nta kindi kiremwa muntu na kimwe cyaziriye ko mu bihe byarenganye, mu bihe gusa no mu biringo byarenganye zarashushanijwe, harashushanywa izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu iz'Imana yari kuzoduhera muri iki gihe cya nyuma. Rero ubu turazi yuko iki ari cyo gihe cy'inzara n'inyota mu bugingo bw'ibiremwa abantu, inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Ariko tweho Imana iriko iratugaburira, iriko iragaburira ubugingo bwacu, itugaburira ijambo ryayo muri iki gihe cya nyuma. Nimurabe ibivugwa ku bijyanye n'umushumba w'ubwenge w'umwizigigwa. Haravuga hati, none ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigigwa shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Abaha imfungurwa izihe? Imfungurwa z'ijambo ry'Imana. Rero ngaha cabaza ati, mbega none uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigigwa ninde? Uwo shebuja niyaza, hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora gute? Akora atyo, ariko aratanga izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu aziha abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, nukuvuga aziha ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ndababwira ukuri ko azomuha kugaba ibyo afise byose, nukuvuga azomuha kugaba ibyo afise byose, kuko mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ku munsi w'iherezo mu kiringo cy'ubwami azomuraga mu mwuzuro, kandi izoba ari intumwa imwe rudende inyuma y'umwami Yesu Kristo. Intumwa yari kuzoragwa mu mwuzuro igihabwa ububasha ikiri nzima, kandi ibyo byose byarashushanyirijwe mu ntumwa z'ibiringo binini ndetse no mu ntumwa z'ibihe bito bitandukanye. Muri izo ntumwa hari ishushanyirije ibyari kuzoba ukoragwa mu mwuzuro k'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ku munsi w'iherezo. Rero turashobora kubona nk'akarorero mu kuragwa mu mwuzuro kwa Yesu ku musozi wo guhindurirwa ko harabonekeye Mose na Eliya bamuvugisha, mu maso hiwe harakayangana nk'ah'izuba. Aho rero Imana yariko iraraga mu mwuzuro Yesu, kandi yaravuze iti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. No mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 18 umurongo wa 15 kugeza ku 18 cyangwa ku 19 haravuga hati, uvugishwa n'Imana ameze nkanje, uhoraho Imana yanyu azomuhagurukiriza, azaba ari we mwumvira, cyangwa muze mumwumvire. Reka tubisome neza neza nk'uko byanditswe ngaha. Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza, uvugishwa nawe ameze nkanje, ava mu bimwebwe wo mu biwanyu, azabe ari we mwumvira. Umurongo w'18 n'uw'19 naho haravuga hati, muri iki kigabane nyene cya 18 mu gusubira mu byagezwe ati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, ameze nka Mose. Ati, nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Nihe Imana ishira amajambo yayo mu kanwa k'umuvugishwa irungitse. Rero kugira ngo tugaburirwe imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana manu yanyegejwe, nihe dutegereza gusanga izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu kanwa k'umuvugishwa yo irungitse, kuko Uhoraho umwami ntacyo azokwigera akora atabanje kwibira akabanga basabye biwe abo avugisha, kandi mu kanwa k'abavugishwa biwe niho yo ishira ijambo ryayo. Nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Mbega azovuga iki? Ibintu vyose Imana imutegetse kubwira abantu. Ariko wowe wese atazokumvira amajambo yanje, uwazovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ikigabane cya 3 umurongo wa 21 kugeza ku wa 23 haravuga hati, nzomurandura mu bantu. Aha, intumwa Petero mutagatifu yari asubiramo iki gisomwa nyene. Rero turashobora kubona ikibanza icarico aho ijambo imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo zari kuzosangwa, ni mu kanwa ko muvugishwa Imana ihagurukije imurungitse ku bantu. Kandi Imana iravuga iti, nimumwumve. Kubera iki?
kuko abantu bariko baramwumva bazoba bariko barumva Imana, kuko Imana iba yashize ijambo ryayo mu kanwa k'uwo muvugishwa. Nuko rero bazoba bariko barumviriza ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu muvugishwa we yarungitse. Kandi icyo nicyo gituma avuga ati ni mumwumve. Iri sezerano ryarashikirijwe mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera mu buryo bw'igice, no muri Mose naho nyene ryarahashikirijwe, hanyuma ryarashikirijwe muri Yesu mu mwuzuro wose, hanyuma ryarashikirijwe mu bigishwa, hanyuma no mu bamarayika ntumwa ndwi mu buryo bw'igice, hanyuma naho ryari kuzoshikirizwa ku munsi w'iherezo mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we mu nyuma amaze gukora igikorwa gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Mu nyuma Imana izomuraga mu mwuzure imuha ububasha. Aho rero tuzobona ko nka vya bindi nyene vyari biri ku musozi wo guhindurirwa ko, tuzobona ko bizoba bigaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi Imana izoba ifise ijwi rimwe rudende gusa kuri iyi si, kandi iryo ni ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ijwi rya marayika w'isezerano ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo agaburire ubugingo bw'ibiremwa abantu bose abafise inzara n'inyota muri iki gihe cya nyuma. Inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe cya nyuma, kuko iki ni igihe cy'iki. Iki ni igihe cy'inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe cya nyuma. Gwaruka, twebwe turabanyamahirwe muri iki gihe, kuko Imana iriko iratugaburira biciye mu mushumba wayo w'ubwenge w'umwizigirwa mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, ari uwo mumarayika ntumwa wayo. Biciye muri uyo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, muri iki gihe cya nyuma yari kuzokwigaragaza agashyira ijambo ryiwe mu kanwa k'umumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe yari kuzotumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Icyo nicyo gituma Kristo avuga ati duguze hano, akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, aragira ati duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo, ni ukuvuga inyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ibintu bigiye bibera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, Kristo abimenyekanishiriza muri iki gihe cya nyuma. Rero reka turabe uwabicishamo mu kubimenyekanisha mu byahishuriwe hano ikigabane cya 22 umurongo wa 6 kabandanya. Aratubwira uwo abicishamo, aratubwira uwo azotuma. Haravuga hati arambarira ataya amajambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega tuma nde? Umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo amenyekanishe, yerekane ibintu bigiye kuba vuba, no kuvuga ibintu bibera muri iki gihe cya nyuma. Kandi hendaza vuba, hahirwa uwitondera amajambo yavugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo. None nindaza n'amajambo y'ubuvugishwa yo muri iki gitabo, ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Uwitondera amajambo y'ubuvugishwa bwo muri iki gitabo buzanwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo n'umunyamahirwe, kuko aba ariko arajya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ariko aranywa amazi yo mu buryo bw'impwemu. Ibyo ni byo ubugingo bwacu bukeneye muri iki gihe cya nyuma, nk'uko bwabikeneye ubugingo bwa buri muntu mu gihe no mu kiringo bemerewe kubamwo. Barakeneye amazi n'umutsima wo mu buryo bw'impwemu w'ijambo ry'Imana uhwanye n'igihe babayemwo. Rero murabona uwo ari we, uwo Kristo tumenyesherezamwo ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nibiciye mu mumarayika ntumwa wiwe yarungitswe na Kristo, kandi asizwe na Kristo, asizwe na mpwemu yera. Kristo ariko arashyira ijambo ryiwe mu kanwa k'umumarayika ntumwa wiwe. Uwo nawe ariko aravuga ibintu byose we amutegetse kuvuga, kandi wazovuga ivyo ndamugeze vyose. Kubera iki? Kuko we azoshyira ijambo ryiwe mu kanwa k'umuvugishwa yarungitse. Rero mu byahishuriwe hano ikigabane cya 22 umurongo wa 16 haravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Ni jewe munago wo ku gishyitsi cya Dawidi, kandi ndi umwuzukuruza wiwe, ndi kinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu. Rero ni murabe ingene Kristo ashinga intahe, avuga ko yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Nimba ari ibibanza bike, hari ibibanza bibiri biboneka neza
bitatu biboneka neza aho Imana ivuga ku bijyanye n'umumarayika ntumwa wayo ikavuga ko yamutumye. Twamaze gusoma ibibanza bibiri byahishuriwe Yohana 22:6 n'umurongo wa 16. Ikindi kibanza nacyo kiri mu ntango y'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, ahavuga hati guhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Nibiciye muri inde? Biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Uguhishurwa kuri mu byahishuwe Yohana intumwa yakuronse biciye mu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, nukuvuga biciye mu muvugishwa. Icyo nicyo gituma mu muvugishwa yaje ari karashinga intahe y'ibi bintu byose byari kuzoba. Aza ariko akora iki? Ariko aravugishwa ahanura, kuko bavugishwa icyo bakora ni ugushinga intahe, bamenyekanisha ibintu biba bigira bibe. Kandi uko ni ukuvugishwa, ni ukumenyekanisha ibintu bigiye kuba muri kazoza. Kandi icyo nicyo gituma umumarayika w'umwami Yesu Kristo aza ariko arashinga intahe, no kuvuga ariko aravugishwa ahanura, avuga ibintu bigiye kuba vuba. Kandi Yohana intumwa yaramuhishuriye ibi bintu byose bigiye kuba vuba. N'umuvugishwa aza no guhishurirwa kwagutse cyane, kuzuye cyane k'umugambi w'Imana wose, umugambi wari kuzokogwa uhereye mu gihe cy'abigishwa gushyitsa muri iki gihe cya nyuma. Rero turabonye ingene muri iki gihe cya nyuma ariho twari kuzogaburirwa umutsima n'amazi byo mu buryo bw'impwemu by'ijambo ry'Imana, kugira ngo turonke impwemu ya Kristo. Kuko muri iki gihe cyari kuzoba ari igihe cy'inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe. Guharuka kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'iki gihe icyo twebwe turiko turabamwo, n'igihe cy'inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'uyu munsi zo muri iki gihe cyacu. Kuko muri buri gihe Imana yaba ifise ijambo, yaba ifise imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'abana bayo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe wose wo muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi buri munsi arushirize kuduha imfungurwa nyinshi zo mu buryo bw'impwemu, ijambo ryinshi, kandi agaburira ubugingo bwacu, kandi vuba huzure igitigiri cy'abatoranijwe. Vuba twese duhindurwe tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ikomeze kubaha umugisha mwese, Imana ibarinde. Reka turabe isaha tugeze ko. Mbega tugeze isaha zingahe? Isaha 10:15. Mbega igikorane gikurikira gitangura isaha zingahe? Igikorane gikurikira cy'abana bato cyane. Nimba dufise umwanya, ndizeye ko Benji yoshobora kuririmba indirimbo imwe canke zibiri, itari munsi y'indirimbo imwe kandi zitarenga zibiri. Indirimbo ya mbere ni uhoraho niwe andagira, kuko ariko araturagira mu bwatsi burembye bw'ijambo ry'iwe, arizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'uyu munsi. Ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu izo bafitiye inzara n'inyota ubwoko bw'ibiremwa abantu. Rero Imana twebwe iriko iraduha izo mfungurwa twebwe twese, kandi isi izokuzura ubumenyi bwo kumenya icyubahiro cy'uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Ni ukuvuga isi izokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'igikorwa ciwe gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Reka twakire Benji. Turiko turagaburirwa kubera iki? Kuko uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje. Gutyo
harabandanya havugwa n'iyindi migisha yose duhabwa n'umwungere wacu uhoraho wo mu isezerano rya kera, ari we Yesu Kristo wo mu isezerano rishasha. We yaravuze mu isezerano rishasha ati ni jewe mwungere mwiza, kandi yaranavuze ati ni jewe rembo, kandi uwushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Kubera iki? Kugira ngo agaburirwe. Kandi yaranavuze ati ndafise n'izindi ntama zitari izo muri uru ruhongore, kuko yaravuze ati ndi umwungere mwiza. Kandi yaravuze ati izo ntama nazo nyene ntegerezwa kuzizana, zizokumva ijwi ryanje. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe, umukuku umwe n'umwungere umwe agaburira uwo mukuku, awugaburira ijambo ry'Imana rihwanye n'igihe izo ntama ziba ziriko zirabamwo, uva mu gihe uja mu kindi, gushitsa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho tugaburirwa n'umwungere mwiza uhora wo mu isezerano rya kera, ari we Yesu Kristo wo mu isezerano rishasha. Ari we yavuze ati ni jewe mwungere mwiza. Kandi turiko turaragirwa na Kristo, turiko turagaburirwa ijambo ryiwe, turiko turategurwa kugira ngo duse nawe, kugira ngo duhindurwe tugire ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi icyifuzo cyacu n'icyifuzo ciwe nuko twosa nawe tukagira ishusho yiwe na kameremere kiwe. Kandi cyo nico cyifuzo cyo mu bugingo bwacu, icyo nico cyifuzo ciwe, kandi n'icyifuzo cy'abamarayika bose n'ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo ryo muri kahise n'iryo muri kubu. Gusa na Kristo, icyo nico kintu gikomeye cyane wewe ushobora kuba. Gusa na Kristo, gusa na Kristo niyo nyota dufise, nico tunyotewe uhereye ibwina mu bugingo bwacu. Kandi kugeza ubu twaramaze gusa nawe mu mpwemu yacu no mu bugingo bwacu. Rero ubu hasigaye ko dusa nawe ku mubiri wacu ufadika, tukaronka umubiri uhawe ubwiza nk'uwiwe, kugira ngo turonke ishusho yiwe. Uwo n'umubiri wa teofaniya, tugire na kameremere kiwe. Uyo n'umubiri ufadika uhawe ubwiza, uwo tugiye kuronka. Gutyo rero mu mwuzuro wose tuzoba turonse ishusho yiwe na kameremere kiwe. Gutyo rero tuzoba duseye nawe umukundwa, umukiza wacu Yesu Kristo, akaba n'umwungere mwiza, umwungere w'ubugingo bwacu. Ni vyiza. Imana ikomeze kubaho umugisha gwaruka. Imana ibazigame, mukomeze muriko mugendana na Kristo umwungere mwiza, ari wagaburira ubugingo bwacu, akabugaburira ijambo ryiwe. Hamwe natwe bundi bushasha umwungere wacu Mawulo. Imana ibaho umugisha.